Yes bakunzamira ko TV 257 nyemeranda nkora kora mutsinda kwifuza amahoro y'Imana bane nawe ndakwibutsa ko uno musi tuje kuvuga cyane amakuru yagiye aranga indwi turangije no mutwinjiye muri entertainment maze tuvuge amakuru yagiye aranga indwi turangije ndibaza neza na neza murazi namwe inkuru ishushe inkuru yavuzwe cyane muri indwi turangije inkuru yahitinze cyane ku rwego rwo hejuru kabisa reka nakubwira ati muri kumwe nanje from JT Paradise KBBC iyi ni Miracle TV 257 reka rero twinjire idonido mu makuru yacu yaranze indwi ndakubwira ati hariya aye kuri wa musore wa hariya mu butanyerera wa wundi watazira kiriko akiri kuva muri Birman Boy niwe yari yatewe iteka ryo kugura stade Intwari ivyo navyo bikaba byabaye ku munsi wa gatandatu igenekerezo n'ijya 31 kwezi kwa mbere uyu mwaka ni 2026 ivyo navyo byabereye kuri stade Intwari neza na neza aho bari kubarugura ico kibuga c'umupira w'amaguru ibi ni ibintu byabaye inkimboneka rimwe aho kino kibuga cuguruwe n'abarundi gusa atamunyamahanga arimwo ati nabyo byagenze gute tumenyereye ko mu gihe basanzwe bugurura igikorwa nk'iki gikomeye cyane nk'iki kenshi bakunda gutumira imigwi yo hanze canke abaririmbyi bo hanze ariko uno mwaka bikaba byabaye nk'imboneka rimwe aho batumiye umurundi akina imigwi y'uburundi aho byabaye inkimboneka rimwe kandi byari biryoshye cyane byaryoheye abarundi biryohera n'abanyamahanga biryohera abarundi n'abakunzi b'u Burundi byari bimeze neza cyane neza na neza rero no muririmbyi kiriko akiri niwe yari kutumire bwo kugura ino stade nk'umuririmbyi ayamamaye kandi afise amahite akomeye cyane uno muririmbyi rero ku ma creation akomeye cyane ku bintu bitagase cyane ku bintu bitangaje cyane yinjiye muri stade Intwari yinjira ku modoka ikomeye cyane benshi bazi nk'ijeke zimwe zisanzwe zipakira imizigo ikomakomeye nke muri brasserie zisanzwe ziduza imizigo mu yindi modokari kiriko akiri kuri decoration ikomeye cyane yayidekoye yayise ko na logo ya Birman Boy iriko n'amadrapo menshi kiriko akiri ayinjirako ayihagararako bamuduza mu birere cyane bikomeye abantu bararyoherwa barishima kiriko akiri yinjira muri stade afashe idrapo ry'igihugu hamwe n'idrapo ry'umukuru w'igihugu cacu ciza cy'u Burundi ibintu byagiye bishimisha abantu bavuga ati ujya mwana kabisa ko amafisa ama creation akomeye cyane bino bintu byari bikomeye gose bino bintu ko yavyihweza aravuga ati uno mwana kabisa ariyumvira aba rero kuba bodyguard bi aja benshi kandi bateruye icyuma ni hatari uri kuraraba hirya inyuma wabona hariyo aba scout benshi kandi bambaye n'umwambaro wabo imbere naho twabona kamanda kabateri Mr Rutwe hariya aye afisa amafone agenda aravuga ni hatari bari kumwe n'undi mwana bagize hariya Mr Richard ibintu byari bimeze neza cyane abadanseri benshi cyane bariko barakora ibintu bikomeye cyane kiriko akira fata microphone araryohera abafana aryohera abakunzi b'umuziki hamwe n'abakunzi umupira ibintu byiza cyane hariya aya muri tele hariko harakina umugwi wa Bimamuru na Vitaro ibintu byagiye bimera neza cyane mwibuke ko imbere yuko urwo rubanza ruba havuzwe inkuru cyane yuko umuririmbyi Satubisa Turamabafre nawe yoba yariko arisabira kuzo performinga nk'intererano agomba guterera uburundi hari umuririmbyi mukombozi nawe ntiyatanzwe nawe yandika iryo kete ryo kwisabira byabaye ibintu biryoshye cyane aho rero ibirori byose byaranzwe n'abarundi hariya ku murisho w'ingoma hari trope amagaba byari ibintu biryoshye cyane ibi rero byabaye nk'imboneka rimwe aho abantu baje bavuze ati imyaka ni myinshi twe tumaze iminsi twidoga tuvuga ati abarundi barakwiye kuba bakunda ibyabo abarundi barakunda kuba bashigikira ibyabo bagateza imbere ibyabo tugakora ikintu atamunyamahanga agiyemo kikaba cyiza cyane
ku munsi wa gatandatu itariki 31 z'ukwezi kwa mbere byaraye bigaragaye dushigikiwe n'umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi, dushigikiwe n'inzego zose, ugwaruka rurishima, abarundi bose barishima, turaryoherwa, umunezero mutagira ukungana. Tubonye ko byamenye twe tumaze imyaka myinshi tugwanira byariko birasha mu ngiro, tuvuga ati ibintu ni sawa, ibintu ni good, ibintu bimeze bon sana. Rero ndibaze ko akararo ni keza cyane, twabandanya dushigikirana, twabandanya supportingana. Ndibaza ko twogera ku yindi ntambwe, ikindi gihe twazokora ikindi kintu gikomeye nk'iki gisumba iki, ari abarundi gusa ata munyamahanga agiyemwo. Ibi bintu rero babiryoshe cyane, urinze ubona ko urubanza rukomeye nka rujya atababandi bazavuga ngo bariya ntabyo boshobora, bariya ntake, ariko bakaba babonye ko twebwe nyene tubishoboye. Ni hatari, kigeni kiraryoshe we. Indwi rero nibaza ko ari indwi y'umunezero, yarindwi yaranzwe n'umunezero n'ibyishimo mu barundi benshi, mu gwaruka cyane mu bantu bakunda entertainment, bakunda imyidagaduro. Ndibaze ko ari indwi yaranze umwaka wose tuzoguma twishima, tuvuga ati harabayeho umunsi umwe aho abarundi bose isinzi bicaye hamwe, bararyoherwa, baraganira, barasangira, enjoyinga kabisa bikwiye, aho umupira w'amaguru hamwe n'umuziki byari byahuriye mu kibuga kimwe ca Intwari. Bararyoherwa hamwe, abakunzi ba muziki n'abakunzi b'umupira bari bahuriye hamwe. Bamwe bavuga ati uriya ntakara kubisi korosi kabisa nziza, abandi bavuga ati wa muhungu wacu nawe yinjiye kuri creation zikomeye cyane. Bose bagahuriza hamwe muri stade Intwari, ibintu bikaryoha, bikaba byiza cyane. Reka ndababwira ati iyi niyo nkuru narinda kuzaniye ikomeye cyane yaranze ino ndwi, aho abaririmbyi benshi bariko barisabira guterera igihugu biciye mu gahugu kabo, baririmbe muri stade Intwari, aho umupira w'amaguru nabo bari bahuriye hariya muri stade Intwari. Byari biryoshye cyane, duherekejwe n'umuvyeyi wacu yaraje kugura ikibuga gikomeye cyane cya stade Intwari, aho byose byabeye mu maboko y'abarundi kubera ku ntango gushika ku musozo kabisa. Ni hatari. Ndakubwira ati iyi ni Miracle TV 257 yame gushikiriza no makuru, kandi unanje ni one paper laskira from Jet Paradise KBB sindagutegurira. Ico tokwibagana gukora subscribe, liking no gukomentinga ano bino bikorwa byacu. Ndagukunda cyane. Ciao hasta la vista.